Bakunzi Imana ikunda mukayikundira, mwebwe mwese mukunda mugakundisha Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, nimugira amahoro n'amahonda. Ngaka kakanya keza kiravye ingondo ko kwakira no kwinovora inzimano y'Imana, ariryo jambo ryayo dushikirizwa kuri uyu wa mbere wo mu ndwi nyeranda. Ese natwe iyi ndwi yo tugira beranda ntidusigiye nk'uko idusanze. Iyo ngaburo y'umutima rero tuyisanga hakurikira igisoma ca mbere cashwabuwe mu buhanuzi bwa Izaya, kigabane ca 42 karongo ka mbere ca karongo k'indwi. Izaburi yo gusamiriza iyo jambo ry'Imana ni izaburi ya 27 canke 26 bivuye ku bivanye n'igitabo riko rakoresha. Inkuru nziza nayo niyo twashikirijwe na Yohani, kigabane c'12 kwa karongo ka mbere ku karongo k'11. Yaga Mukama, twebwe abasavyi bawe tuguteze yombi. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Izaya. Umukama yavuze ati, nguwo umusavyi wanje nama mpagarikiye, nguwo uwo nitoreye kandi mfise ku mutima. Naramuhaye umutima wanje ngo aheze azanira intara ubutungane. Ntayogora, ntatera urwamo, ntagenda aratera induru mu mayira, ntahohosha umubingo wavunitse, ntazimya urumuri ruyenga. Azoshikana amateka nk'uko yabitumwe, n'intatirigana kandi n'intungane. Azokora gushika ubutungane bushinga imizi mu gihugu, kuko amazinga y'ibiyaga nayo arorereye inyigisho yiwe. Ngiryo ijambo ryavumerewe n'Umukama Imana, we yaremye ijuru agakomeza isi n'ibirimwo vyose, kandi akabeshaho abayibamwo bose. Jewe Mukama narakwihamagariye mu butungane, ndagufata ukuboko ndakwiremera. Narakugenye ngo unyuzurize n'igihugu canje, ubere umuco amakungu, uhumure impumyi, ubohore ababoshwe, ukure mu migozi abahora mu mwijima. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje. Umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje. Umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje, notinya nde wundi. Umukama niwe nkingi y'ubuzima bwanje, ninde yompindisha agashitsi. Umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje. Ababisha baza kuntera ngo banshikure, abo basi banje bahora bampama, nibo batsitara bakagwa. Umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje. Naho ingabo zoza kuntera, sinsimbwa n'umutima, naho urugamba rwoza rugana jewe, nguma nizigiye. Umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje. Ndavyemeye, nzobona Umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Izigira Umukama, gumya umutima, izigira Umukama, mugumye umutima, ntimuhugumbwe, nimwitege Umukama. Umukama niwe rumuri rwanje, niwe bukiriro bwanje. Ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayishikirijwe na Yohani. Ipasika izigaje imizi 6, Yezu aja i Betaniya, haba Lazaro yari yazuye akava mu bapfuye. Aho rero baramufungurira. Marita yarahereza, nayo Lazaro yari umwe mu bari ku meza. Mariya afata ingero y'amavuta amota cane kandi y'igiciro kinini, ayasiga ibirenge vya Yezu, abihanaguza imishatsi yiwe, inzu yuzura akamotera kanyamavuta. Yuda Iskariyoti, umwe wo mu bigishwa biwe, yahavuye amugurisha.
avuga ati ni kuko ayo mavuta atagurishijwe amadinariyo 300 ngo ahabwe aboro. Ntiyavuga atyo kuko ababaye aboro, ariko nuko yari igisuma bisubiye niyo yatwara isaho akaza ariba ibyo bayishiramwo. Yezu rero avuga ati mureke ivyo yabigize ngo abure umunsi wo guhambwa kwanje. Aborobo muzobahorana ariko jewe ntimuzomporana. Isengero rinini ry'abayuda ryumvise ko Yezu ariho yarari, baraza rero ntibazana no kuraba Yezu gusa, bazana kandi no kuraba Lazaro yari yazutse ava mu bapfuye. Abahereza nkuka bakuru ko kuja inama ngo bice na Lazaro nyene, kuko kubera we abayuda benshi babaheba bakemera Yezu. Bakirana urweze, tera impundu kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Mureke ivyo yabigize ngo abure umunsi wo guhambwa kwanje. Twavukaniye kuvurana ubupfu, ibintu birakomeye, amashamba arashushe. Yezu wenyene arivugiye ko azohambwa, none atari ibara ku mutemere ntawohambwa atapfuye. None rero uko gupfa kwiwe kujana no kubabara akarufira ku musaraba hanyuma akazuka, iryo niryo tsitso rigize indwi nyeranda twatanguye uyu munsi. N'ahandi iyi ndwi yitwa nyeranda kuko ifise iminsi myinshi canke miremire gusumba izindi ndwi. None twitegere neza, indwi yitwa nyeranda kuko muri yo tuzozirikana tugahimbaza ya minsi 3 remezo y'ugucungurwa kwacu. Ariko rero sugutangarira gusa ico kinyegezwa canke mbere no kugihimbaza vyonyene. Iyi ndwi ni nyeranda ngo itugire natwe beranda. None ndabifurije mwese indwi nziza nyeranda ije ngo tugire beranda koko, idutambutse mu nzira yo gusangira urupfu n'izuka vya Kristo. Erega utegereye neza gushikaho uvuga uti Yezu yigize umuntu ku bwanje, yaramfiriye ku musaraba kandi yaranzukiye anyugururira ijuru, aho niho uzoba uharashe. Bakunzi muzira nkunzi, indwi nyeranda rero niyo kuva muri soko niruze, nywana na Kristo koko, igira umwe nawe, hindura ingiro n'ingendo vyashaje, uzobihambe mu ruhapfu rwa Kristo. Tsindagira urukundo rwawe ruguhe ibiro n'ijunja vy'aberanda. Menye yuja utambuke ushingura, ntubeho wizungurukako gusa. Reka kuzahuka upfundike ipfundo hamwe na Yezu. Amajambo yawe aba amajambo akenewe kandi apima ibiro bikwiye. Ugumanye na Yezu niwe vy'ukuri azokugira umweranda. Ntwigare rero iyo shengero ry'abayuda bashaka kwica Yezu, mbere ubona ko urupfu n'imvane bijana. Abahereza nkuko bashaka mbere no kwica Lazaro, umukama yamukoye mu cobo, nabo bashaka kumusubizayo. Mbega abantu abagizi ba nabi baramye. Aho rero niwigane abagizi ba neza, nabo bariho. Nk'uyu Mariya twumvise yikokoye agasiga ibirenge vya Yezu amavuta y'igiciro kinini, akabihanaguza imishatsi yiwe. Ariko we ntiwihebure niwasanga imishatsi yawe idashobora guhanagura ibirenge vya Yezu. Kubirabure iyacu ntimeze nk'iyabera, uretse bamwe bafise imiterano. Ariko rero data, umwimenyerezo dusabwa muri iyi ndwi suwo handi ho twe dufise ubuhanza tuhabonera. Umwitozo utugira beranda n'uyu twumvise mu gisomwa ca mbere, kwigana uwo musavyi w'umukama ahimbara Imana. Uyo twumvise Izaya tuyagiye atayogora, adahohosha urubingo rwavunitse kandi ashikiriza ingingo y'ukuri. Ukumva rero ivyo bihanitse utabihamvya, none ngo inkevyi ikera ubwo bireha, kandi ngo akarizo k'impene iyaga aho gahambije. Gerageza ivyo bindi batubwiye, ube umuco w'amakungu, uhumure
amaso yahumye nabo ni nk'abo batabona ibizigirijwe abandi, nk'aho ubukene bwugarije abatari bake. Bahagira bati ibintu biruzuye, bamwe bararira abandi bakaririmba. Ubwo n'uruhumyi. Canke uheze ubohore imbohe nk'uko Izaya abandanije bitubwira, ariko rero si imbohe ziri mu mpimba canke mw'ibohero ry'Igitega canke Ingozi canke mu Rumonge eka n'ahandi. Oya, nukubohora ababoshwe n'igicumuro, naco kiri kune kiri gutanu, ari naco kidushikana no kuri izo jyane n'intambara turigwa turumva muri Ukraine, muri Israeli na Gaza, eka no muri Afrika, aho hakurya muri Kongo, muri Sudani, muri Mali n'ahandi. Hari kandi n'ababoshwe n'indangari barwanye isambandya, abandi baboshwe n'ubunyonyezi, ubushurashuzi, akaboregwe, ubunibuni, ubunebwe, ubuhuni n'ibindi. Ntore z'Imana, kugendanira Yezu muri iyi minsi myeru itugira beranda, two kwiroresha ko ikibazo ireresi yo muri Amerika mu myaka iheze yari ifise umutwe w'ikibazo nyene, ikitwa ngo where were you when they crucified my Lord? Bisigura ngo mbega wewe warihe aho babamba umukama wanje? Ibaze nanje nibaze, wari kumwe na Yuda yamuguze canke na Petero yamwihakanye? Wari kumwe n'abakuru b'abafarizayo n'abahereza nkuka bamuguze canke wari kumwe na Pilato yamuciriye urutare rwo? Wari kumwe n'abamukubise abamwambitse amahwa bakatako bakamubamba? Canke woba wari kumwe na Simoni w'Isirene yamwakiriye umusaraba, canke hamwe na Veronika yamuhanaguye mu maso? Woba wari kumwe kumbure n'abagore bamuririye, canke hamwe na Bikira Mariya na Yohani n'abandi bari munsi y'umusaraba? Nyaguhoraho, ivyo rero babizirikana, utirema inkore ku maso, utidigadiga, urabaho ugeze muri kino gihe, ukaraba ubuzima bwawe ngene bumeze, kandi ukabirabisha amaso y'uwipfuza gutera intambwe mu bweranda, aho uzokira. Hari umuhinga yavuze ati Imana ntiraba ico twabaye n'ico turi, iraba nyabuna ico twipfuza kuba. Eka n'umuganda Agostino yavuze ibisa n'ivyo, ati igikuru saho duhagaze ubu, igihambaye niyo turiko turaja. Nyakugira Imana, ndakwifurije rero kwipfuza ubweranda naho utarabushikira, ubu uriko utambuka ugana iyo buri. Indwi nyeranda ibigufashemwo, Imana yo nyeranda 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 nibukuvotorere, mbere ibiraguha imponjo yabwo mu kuguha umuhezagiro ubogaboga, kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.